Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ryanje ni Felicien Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu musi dushimikira guki? Ikiganiro c'uno musi tuza kuraba ku ruhara rw'amasumo ya Karera, ni hariya mw'Ishanga, komine ni Musongati, intara ni Burunga. Turaba rero ubuzima mu buzima bw'abarundi, ayo mashite ariyo masumo bavuga amashite kuko riba rivuye mu gifaransa, n'ahandi hoho mu kirundi ni amasumo. Ni amazi yisuka hasi ava hejuru ku mabuye, niyo abantu baca bavuga ngo ni shite rivuye mu gifaransa, ariko mu kirundi ni amasumo. Ikiganiro c'uno musi rero turaba uruhara rw'ayo masumo mu buzima bw'abarundi. Muri ico kibanza rero kiri aho mw'Ishanga, tuza kubona ico kibanza ingene kimeze. Hariho ibintu bitandukanye tuhasanga, turahasanga ibiti vy'ubwoko butandukanye, turahasanga inkende, turahasanga nayo mazi yisuka ava ku mabuye, turabona ko ari ikibanza gikingiwe. Hakaba rero n'ibindi twobayagira abantu baza kurabaho, nk'isenga rya Kiranga ryaho nyene. Eka mbere ubu barahubatse n'ikiraro ingenzi zishobora kugenderamo kugira ngo zibe zirinezereza. None ivyo vyose bishobora gufasha iki? Ubuzima bw'igihugu. Reka imbere yuko tuduga kw'ijambo tubanze turabe ivyo bibanza, turaraba ayo masumo, hanyuma turaraba n'iryo senga rya Kiranga. Eka hanyuma rero duce tuza turabe ico ivyo vyose bimariye igihugu. Murakoze rero, reka tuze turaraba ivyo bibanza hanyuma tuze turayaga. Mugire amahoro. Kuri Nyibutsa Akaranga TV. Aha ni mw'Ishanga, hamwe hari ibisuma barorera, n'amakungu araza kurorera, kuraba ibyiza vy'Uburundi. Uburundi ni igihugu ciza cane. Aha ni mu gisuma hamwe bita shite yo mw'Ishanga. Aya ni amasumo yo mu Karera hariya mw'Ishanga, komine Musongati. Shite Karera ya kabiri. Amasumo murayabonye. Ubu naho ngira ndabereke isenga rya Kiranga. Hari ibindi biganiro vyagiye biratambuka, mushobora kuba mwarabibonye, ariko rero ku batararibona reka ndaribereke. Ariko n'abaribonye ikiganiro Nyibutsa Akaranga no kubibutsa dusubire turirabe kugira ngo tubandanye iki gikorwa turimwo uno musi. Hanyuma muraca mubona n'ibindi bibanza nk'uduti tuhari, maza kubona umutohoji ari hahagaze, jewe niho nzoba ndi. Muce muraba ivyo bibanza rero, muraza kubona inzuzi zitemba nka Mwaro, nuko arizo zituma habonekana ivyo bisuma. Hanyuma rero
muhejeje kuraba ivyo vyose naho nyene ndaguca ngaruka duce rero turaba ca gikorwa gihambaye ico kibanza kimariye igihugu. Murakoze. Iri ni isenga rya Kiranga rikaba riherereye hariya mw'ishanga mu Karera. Shanga iri muri komine Musongati mu ntara ya Burunga, hakaba hahora ari mu ntara ya Rutana. Ubu rero bamaze gufatanya intara, Musongati iri mu Burunga, niho mushobora gusanga iryo buye rya Kiranga rikorerwako imigigwa ihambaye mu buzima bw'Abarundi. Benshi barajayo bajanye na Kiranga kugira ngo abahumanure. Abipfuza ivyara, abipfuza abagabo, izo ni zimwe mu mvo nyamukuru zituma abantu baja kw'iryo senga rya Kiranga. Abandi nabo bashikanwayo no kuratira ijisho baraba ivyo vyiza vy'Uburundi. Murakoze. Ako n'akaranga rero k'igihugu cacu. Ivyo ni ivyiza dushobora dusanga mu gihugu cacu, neza na neza hariya mw'ishanga, muri komine Musongati. Ubu ni intara yagutse ya Burunga. None rero ayo masumo arimwo ibibanza bikingiwe, dusangamwo ibiti vyiza bikwega akayaga, hariyo inkende, hakaba n'isenga rya Kiranga. Ivyo vyose bikoraniye mw'ico kibanza, abaje kuriraba nivyo baza batumbera, nivyo bikwegakwega ingenzi. Ingenzi rero twasanze ziva mu mice itandukanye. Twasangaho Abarundi, turasangaho n'abava mu bihugu vyo hanze, abazungu. Twaba twarabonye rero n'ahandi hantu bashobora kurihira kugira ngo bashobore kuza kuraba. None ico twashoboye kubona nuko ico kibanza giterera gose mu butunzi bw'igihugu, kuko bukwegakwega ingenzi, maze rero zikagira ico ziterereye mu migambi y'igihugu. Nuko rero ico kibanza ari kibanza dushobora gukingira gose, kuko murumva yuko giterereye vyinshi. Iki naco nuko n'ivyo biti bihatewe bifasha mu kubungabunga ibidukikije. Ivyo bikoko biriyo, inkende, vyose ni ibidukikije. Iruhande yuko bikwegakwega ingenzi, biri mu bidukikije. Iryo senga rya Kiranga naryo nuko twumvise yuko hari abaryitura kugira ngo barigireko imigigwa itandukanye, kugira ngo bumve yuko batekaniwe mu buzima bwabo. Ivyo vyose rero ni n'akamaro k'ico kibanza, kuko bamwe baza kuhagirira imigigwa, abandi bakaza kuraba ivyo vyiza birangwa aho hantu, ariko bose baragira ico baterereye mu buzima bw'igihugu. Nuko rero tubona yuko ico kibanza gifise uruhara ruhambaye mu buzima bw'igihugu, kikaba arico tubwirizwa gukingira, mbere tukarondera n'ingene cotera imbere kugira ngo cinjize amahera y'agaciro. Igihugu cubake amashure menshi, gihembe abakozi baco, gice amabarabara meza, n'iyindi migambi igihugu kiba gikeneye. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ikibanza twariko turabereka uyu munsi mwakibonye. Ayo mazi asuma ava ku mabuye, akoroka ava ku mabuye mwayiboneye i Karera. Murumvise n'uruhara rwayo
mu gukomeza ubuzima bw'igihugu. None rero kuwoba afise iyindi ntererano yoduterera arahawe ikaze, hepfo hariho aho bandika ivyumviro mubidushikirize nk'uko tubona muza murabigira kugira ngo natwe arico mutwigisha mutwigishe n'izindi ntererano mwoba mufise. Ivyiyumviro vyanyu ni nkenerwa kugira ngo ikiganiro Nibutsakaranga kibandanye gitera imbere. Reka rero tuzobonane mu bindi biganiro vyo hanyuma. Jewe Felicien Bankunguka nkaba ndabasezeye ndababwira nti mugire amahoro.